Oya 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 nitubesha bro nukuri karibu umuntu wese ashaka kuza azoze na adresse ni muri ville avenue de la Mission Agora Building 3e niveau D3. Kwa amazina yanje ni Iraganje Miséricorde Providentielle nkaba aba benshi banzi ku izina rya Miri de Taylor nivyo. Aba ndi tailleur muza musanzwe styliste. Bon cambere ni talent yiwanje kuva kera. Narakunda gucapa kudesina comme ça maze kumenya ko ari talent ndabigira carrière. Sinaravye yuko ari igitayeri ko ari gikengeretse. Jewe naciye nidansa ndatangura. Bon avant barakanguka. Oui barakanguka cane kandi bakanambaza wewe uri sûr yuko ata muntu yaguforshije mugabo ntibamenye yuko ari ivyo nahisemwo ko yari talent yiwanje. Sino abantu benshi barakanguka muga ubu benshi baramenyereye benshi baranafata mu mugongo. Nabitanguye mpeje secondaire. Ego université nabaye ndahagarika. Nidansa muri carrière ya couture. Oya nzobandanya kandi cyane. Oya natanguye buke ku mashini imwe ngenda buke ngenda ndakora ndaronka na nyinshi. Ego sino natanguye na kimwe nari mfise. Ciye ku mayange imwe ni umuvyeyi yari yayinguriye. Hame izo zindi ni ego bon mugabo izo zindi zikurikira byitwa ko ari inkanje naziguriye mugabo biciye ku bavyeyi. Mashine novuga 8 ego 8 ntihenze. Bon ego ndavyumva abantu benshi barakunda kwidogera abatayeri ngo barabesha muga c'est pas pour tout le monde. Hari abavugisha ukuri kandi umutayeri no kubesha ntibijana kubera umuga ntushobora gufatanya n'icaha misi yose. Oya ni ku muntu. Jere nahisemo gukora igitayeri mu muco. Atakubesha. Oya nitubesha bro nukuri karibu umuntu wese ashaka kuza azoze na adresse ni muri ville avenue de la Mission Agora Building 3e niveau D3. Nta mwaka urakwira exactement. Nta mwaka urakwira neza na neza mugabo byitwa nkaho uri kuregereza. Iryo ni banga. Ngeze ku mashini 8 no kuvuga ngo aho arashobora kuvyumva singiye mu bitigiri urumva si. Ego barahari cyane surtout mu Burundi niho abajeune benshi bibaza ko hariho ubuzi bwa bamwe n'ubundi buzi bw'abandi. Igitaye rero kiri muri categorie y'ubuzi bw'abantu bakengeretse mugabo c'est pas le cas. Nibaza ko n'abantu baba bagifise iyo mvugo nibaza ko barabiye akore nko kuri jewe ndibaza ubu ntibikiri nk'ukwa kera nivyo wasanga na jewe ubwanje rega nitwe sinoba juja na jewe kera nabona igitayiri ko ari c'abantu nyene batize mugabo ubu sico kimwe ubu uye nakazi keza cane nakazi kagutungira nabawe naho sindagira umuryango mugabo nakazi keza vraiment nakazi keza cane. Kandi ntiyagire umujene yo neglige akazi kuko akazi kose ukora ugakunda kategeza kukugirira akamaro. Nkuko nama nabivuze nshaka ko couture yo mu Burundi itoguma iri local. Nshaka ko couture yo mu Burundi yoba international. Si couture yiwanje ijenyene na eka nabandi baba bakora iyo couture. Ego nshaka ko biba international. Bikamenywa nabandi tugacrea made in Burundi. Abantu bose bakamenya ati mu Burundi hari abatayeri bashona kandi neza. Jewe ikintu vraiment nobabwira ni kugira umwete cambere ishaka biri bace bugufi bemera akazi akariko kose nimba ufise urashobora kugira impano yo kugira yo kubaza ntuco bikengera ngo ni kubera ugasanga umuntu ashobora gutrasa imeza neza mugabo ko babishizemo ko kubaza ni ibintu by'aba paysan mugasanga urayifise iyo mpano ushobora no kuba umumeilleur muri ako kazi. Rero ntibakengera akazi umuntu wese yumva afise ishaka gukora akazi runaka nagakore atagakengereye kandi hamwe n'Imana no gukora cyane n'umwete no guca bugufi azotera imbere.
dukorera muri ville avenue de la Mission Agora Building 3e niveau D3 murakoze namwe